nta muntu yihana ariko aragiba ibazoka. Je mpora mbona abantu baje kwakira Yesu agenda aratwenga njegeze imfunguro uzoyire ole hayiko Yesu si Yesu. Umuntu agiye kwakira Yesu bamwakira barira, umuntu yihana ariko ararira. Ntibamwakira nta muvyeyi n'umwe avyara ariko aratwenga muze mubaze. Je nakuze ndi umwana mutoyi mvukira yoruguru kujya ko abandi benshi, hanyuma ndiga primaire muhira twarasenga, abavyeyi baradutegeza kuja gusenga, tugasenga kujya ko abandi bose kuwa Mungu, dukora n'ibindi bikorwa. Ndavaho nja muri secondaire Igitega kuri Senede, dusenga kwa kundi nyene tuja mu misa kuwa Mungu, hanyuma haragera igihe nja muri Iskam. Ico gihe rero niho naboneye Imana, kuko Imana mu bisanzwe ntipfa kwinjira mu muntu. Mu buzima bwanjye narabibonye, habanza kuba des circonstances, haraba prise de contact, niho utayibagira. Mu bisanzwe hari abantu bahura n'Imana bababwira ati ngo wakire Yesu akaza agapfukama, n'abandi bantu baca mu ma circonstances. Jewe naciye mu ma circonstances, ndi muri ama circonstances nja numva ijwi rero rimpamagara. Je nari muri Iskam niga muri medicine 4, hanyuma nsanzwe nkina basket, ndikumva mu cumba ngiye kuri tele yitwa Tele Omnisport yo muri Iskam, abahazi barahazi. Niho numvise ijwi rimbwira mu Kirundi, ijwi rimbwira nka commandement, kubera Imana mu kuguhamagara burya iguhamagara mu rurimi umenyereyemo. Iyo uri umurimyi iguhamagara muri yo langage, iyo uri umudandaza etc. Rero yaciye impamagara kubera twari turi mu by'igisirikare, yaciye impamagara muri yo langage y'igisoda, kandi numva mpawe itegeko ryo gukizwa. Nari naranse muri jewe, nari narahiye yuko kubera je me croyais saint, niyumvira ko ndi umuntu w'umweranda. Muco gituma ukazokumva umuntu yitwa paye gentil, n'abantu bari difficile gose. Paye gentil ni umuntu afise ibikorwa vyiza womenga nta ngorane n'imwe, mugabo ari umuntu Yesu atarinjiramo. Rero nari muri abo bantu bitwa paye gentil, nitekerereza akora ibikorwa bansavye, nigize kita amategeko. Mugabo rero Imana igatuma abantu, ndibuka nk'umuntu yitwa Ngendakumana Jean Claude, ndamuvuze kuko yaraje kenshi Imana imutumye, akambwira ati Michel ukwiye kwakira Yesu. Namubwira nti Yesu naramuvukanye, Yesu ndamufise. Je wamfashe ndiko nkora iki? Nkabona abandi bantu benshi Imana yatuma, mugabo rero Imana iratindira abona neza yuko atamuntu je azonkonya, atawonshobora. Parce que la conviction ni kindi kintu, ibintu umuntu yibwira bitandukanye n'ivyo Imana imuvugako. Navuga nti je ndakijijwe kuko je nta byaha mbona ngendera, nta muntu nakoreye ibi, umuntu maze kugira nabi nambwira. Mugabo rero Imana imaze kubona yuko mfise iyo directeur du cœur, ikihengera umunsi umwe rero ngiye gukina basket un certain après-midi à 15h. Ndiko ndaduga ku escalier ngira shikire tele ya basket, nza numva ijwi rivuze ngo ucukizwa na commandement. Mfise ni commandement militaire. Hanyuma ndiko ndagenda gutyaye, ndangira umubabaro. Umubabaro numva iki kintu kimbwiye, iri jwi je numvise ntabona umuntu, rirateye ubwoba. Teza kuba ari Imana je nahakana ko je nazo ko narahiye ko nazo kwakira Yesu. Navuga nti je ndamufise, ngira umubabaro. Mugabo nariko ngenda gutya, ca ndahindukira ngira chemin inverse, subira muri ca cumba narindimo. Naciye mpindukiye ndagenda nsubira mu cumba narindimo, nca ndicara ntekereje nkuko nyene meze uko, ntangura kuvuga ngo Mana akaba ari wowe umpamagaye, subira mu bya bindi numvirize. Kandi umenga ntihenze, umenga navuze mu minota 30 ndicaye ngaho ku gitanda, muri 30 minutes ubisubiremo cyamenya kuri Imana. Kandi ibyo naho nabivuze nari mfise ini conviction ferme ivuga ngo je sinzokizwa, kuko naravuga nti bagiye abantu bavuga ngo barakijijwe, ndabona amakosa yabo, ndabasumbye ubugororotsi kubera kwihenda. Après 30 minutes nza numva ryajwe isko napere voix audible, kujya wumva umuntu, numvise ijwi rimvugiramwo, nkaryumva riva hariya ryongera rimvugiramo, kandi ijwi ry'umugabo ririmo no kwemezwa, ririmo n'itegeko bashaka. Kuko ari abantu bakizwa ku neza kubera bumvira n'ingoga, n'abandi bantu bavuga ko ari intumva.
Imana irinda gukubita, irinda kubwirana ton nini. Rero nandi muri abo bantu je byagoye ko ndavyemera directement. Mugabo iryo jwi rya kabiri rije naciye numva umubabaro kandi mugabo ndafata ingingo n'ubu ko ntazokizwa. Mugabo iryo jwi naryumvise bice bigarukira ngaho ca ndabandanya ubuzima bwa misi yose ngenda ku ishuri kuri wa Karede ngaruka muri Skamu dufise na bisi tutwara ikatugarukana. Ijwi rimubwira ibyo gukizwa ryamuteye umubabaro, arigeza kenshi ashaka kumenya nimba koko ari Imana iriko iravuga. Ntivyatevye riragaruka, ariko naho nyene akomeza gukomantaza umutima. Hanyuma rero Imana iraza ikacisha mu ijwi iti ega nije naguhamagaye, nije nagutoranije, ndavyanga. Hanyuma mu kubihana rero kugira ngo ndayitsinde, naciye ntangura gusenga kenshi aho nari nsanzwe sengera. Ndavuga nti jewe ngomba rero ubu rero imisi yose ngende nzoze ndatonda imisi yose aho kuri iyo katedrali nasengerako. Ni kwanza ndondera kwiyandikisha mu baririmbyi. Niyumva ikoze gukorera Imana n'agahinda ntonze imisi yose nawe ndo neme mvuye kuri wa Karede ku ishuri nkaca ntonda kuri katedrale nkaca nsaba ko nja mu baririmbyi. Nivyo ntibizoba bikunze. Rero ntangura guharira n'Imana uko nyene, nkagenda ikambwira ati siho ndagushaka. Imana ikanyinginga nka ngiye ku ishure nkagenda ikambwira oya nkayankira. Nkatangura kuyibwira ngo genda uhere kuri mukuru wacu turi benshi, genda uhere nkayibwira izina ry'umuntu w'iwacu, genda uhere kuri natwe jengirandwi, genda uhere kuri nimero ya mbere. Hanyuma Imana muga ntiyabiretse, mugabo muhemu yerekanga iruhande. Imana iranyinginga gukizwa ikambwira kandi nta ico cette fois là nta muntu yagumibwira jewe nyine kuko yari yamaramaje yuko jewe ntegezwa kwihana ko nene narahiye je ko ndazopfa nkijijwe ikunyankiye nta kintu nawe kizosubira gukunda mu wawe. Ndavuga ni karabaye rero ko ndavuga ni jewe ubu rero ndiko niga medicine, ndi n'umusirikare, ndiko ndondera ibintu bibiri, officier ibintu bitogiteye. Ntihabuze kimwe hazokunda ikindi. Mugabo jewe ivyo byo kuja mu baporoti navyo nemera kuko papa navyo yagiyemwo, mama navyo yagiyemwo, no muri famille nta numwe arimwo. None jewe ubuye navyo nzojamwo. Ubwo Imana rero iranyemeza ikoresheje inguvu. Ubwo ndibuka yuko ngeze muri medicine 4 nyene Imana yarambwiye ati kizwa yasubiramo kizwa amezi ashika 8. Imaze kumbwira ati nta kintu bizobishobokera rero niho nabiboneye. Niho nabona muri medicine 4 naciye nyoberwa byagenze gute. Mfise umwete ndakora nkagira umwete mwinshi, mugabo ico gihe nariga Imana igacifata yanteje akantu kitwa amnésie. Abaganga barakazi n'akantu kitwa amnésie, ni kuvuga oublier. C'est une maladie itera kwibagira. Uvuga wafashe nk'ibintu biri mu mutwe ukacyibagira. Nafata nkagenda nkiga amanota yitwa pathologie chirurgicale zangaruku n'izindi twa anatomy nkaziga, mugabo fashe ndazibagira. Nkaca ngenda kuri wa Karede atakintu kimwe kiri mu mutwe. Nico cyamviriyemo kunanirwa mu mwaka wa 4. Benshi ntibari bazi gituma nananiwe abo twigana. Ariko kino kiganiro mugabo naciye nanirwa kandi nkananirwa jewe ndabizi gituma nanirwa kuko twagendana n'Imana ijwi rimbwira ngo uranyankiye nanje ntuzorengana. Ndibuka n'igihe kimwe narafashe ingingo yo gusaba ikonje, ndafata ikonje nduge hari iwacu Mwaro basi ibintu byo kuvugana n'Imana ngira biri Bujumbura gusa. Ndafata ingingo ndagenda ndaduga, ndafata ikonje ndaduga, ngeze aha muri rirare ndiko ndaduga niho sijo murapere bye ko haciye imyaka ishika 20. Ndayibuka kuko ijwi ryambwiye ngo utanyemereye no kuragira zirya nka ntuzobishobora, hanyuma uzocufira mu byaha. Nsanga Imana ntivugira Bujumbura gusa, naruguru iravugira. Ndagaruka Imana iguma inyemeza, ndavyanka. Hanyuma umwaka uratangura, ndananirwa mu wa 4, umwaka usubira gutangura, nza kwiyandikisha. Ijwi rirambwira ngo naho uje kwiyandikisha ntuzomenya bimenye hakiri kare.
ngo mushoriyemo ingufu zawe zose ntuzomenya utemera ijambo nakubwiye. Ndabuze irantangira hose, inzira zose irazugara. Ndapfa kugenda kwiyandikisha barampa ikibanza, mugabo ijwi rikambwira ati shakureke niko ntuzorenga, nta ntambuko uzova uteye wanyankiye. Nije nakuremye, nije naguhamagaye, ntawe natumye, none uranyankiye, ntuzorengana. Ndapfa kwiyandikisha, ndagenda nshiramo umwete ndiga. Mugabo rero mu nyuma rero ibintu byose byanse, kuko je narigeze kuja gusiguza, narigeze gufata decision, kuko je ndakunda kugendera mu bintu ntahura neza. Ijwi rinsogereye gose, naciye mfata decision yo guhanuza abantu babiri. Nejo ubundi Imana ikira guhamagara reka kuja kubaza abantu. Mfata umuntu twigana muri Iskam yitwa Ndayishimiye Shadrack, ndamuvugiye ngaha kuko yingiriye neza. Umuntu w'Imana wo muri Eglise Pentecote. Ndamubaza nti sha none ibintu je nguma numva byijwi rimpamagara, je nemere nibiki? Je none jewe ibi bintu wewe kubera n'umwana w'Imana arabwira ati reka kugwana n'Imana ntuzoyishobora. Akira Yesu hakiri kare utaranuka utaramererwa nabi, kuko ntawe uharira n'Imana ngo ayishobore. Uwo muntu ndamushimiye cyane, ndabivugiye kuri televiziyo kubera yuko n'umuntu abantu benshi bazi kandi w'umukristo mwiza cyane, umu-officier, umwizigirwa. Uwo muntu yarangiriye akamaro, bituma mfata inzira y'Imana. Mugabo jewe ivyo yambwiye sivyo nashaka. Je nariko ndondera umuntu yombwira ati reka genda ukumbe hajya nyine warusengera na hajya hari Imana. Nibo bantu je nari nkeneye. Mugabo Shadrack yaracambwira ibintu je ntashaka. Ndagenda mbaza undi muntu wundi wo mundana asengera yiga akumutanga muri universite muri Tuwa, naho nyine w'umusirikare. Ndamubwira nti sha ntuze mwene wacu, ndagusabye sha umfashe. Jewe numva ijwi riguma rimbwira ngo kizwa. Hanyuma wewe namushaka kubera yuko yashambwira ibyo nshaka. Yashambwira ati guma aho wari uri nyene. Uwo muntu acarambwira ati sha jewe navyo nomenya. Niho naciye mfata decision yo kuja gusiguza nose apostolique umwe yaserukira papa mu Burundi. Navuze nti ngomba ndondera umuntu yivye iby'Imana bihambaye twemera mu Burundi, ndondera umuntu aserukira papa basi. Wewe ndazi acambwira ibintu bye nshaka. Yesu nashimye. Ndagenda hajya amaje kuri nosiatire hajya, murabona kuri 28 Novembre hajya niho yakorera hajya muzi. Ndafata bisi ndagenda nambara neza, je ngomba je kurondera nose apostolique umuntu aserukira papa niwe azi ivy'Imana. Ndagenda ngeze mu nzira ijwi rirambwira ngo usiguza nasiguze jewe. Ngagenda ntamusiguje, Imana inkatishiza mu ibarabara. Nico gituma biraryoshe kumenya gusiguza Imana. Nta mukristo atazi ibintu, utamenya iby'Imana kuvuga ko mu mwanya fulani ni nko kugenda imodoka yazimye amatara mu ijoro. Dukwiye kuba turi ahantu habona nyine. Ico gihe rero nguma ngwana n'Imana, ngenda ku ishuri kambwira ati ntuzomenya, ngomba usubira inyuma. Hanyuma nkuko Imana yabimbwiye nyene ndatinda rero ni birebire cyane ntahe ndende. Muga ndatinda ndasugerezwa gose imbere n'inyuma, ibintu byanje byose biriyugara biranka byose. Imana insigira gakuru wayo hose rugara hose bwakisiga gakuru wayo. Hanyuma rero byase ibintu byanje naho naje kugura impuzu mu isoko, ijwi ryarabwira ati iyo mpuzu uyitwara he? Hagenda aho nyura kwisi kubwira ati warankiye. Narumva ko nyene natangiriwe hose. Hanyuma rero ndavuga nti nta kundi, mugabo mbaranya niga cyane. Hanyuma umunsi umwe ndiko ndiga mu masaa y'indwi y'ijoro, mvuga nti je ngoma nkoresha ingufu zanje, naho Imana yavuze ngo sinzomenya ntemenye, kubera yuko ngozo kumvuna kubwiye ngo Yesu araganje. Uze wiyubaha. Yesu aganje muri wewe, aganza amahera yawe, akaganza decision. N'impuzu zawe araziganza. Urashobora kwambara impuzu uyishikanye muri akubwira ati isi wawe uniyo kwanaka. Iyo aganza byose, aganza ama decision. Arashobora kubwira ati ntiwambaro. Uye singomba ko wambaro. Ubu singomba ko kuguruka. Iyo Yesu aganje, nico gitumira ijambo rigoye abakristo bose bakwiye kurimenya. Aganza tête de décision. Akefasa tes rêves. Il a effacé mes rêves. Ibintu byose nari narateguye yabicishije mu murongo arafuta.
nsanga ashizemo iyindi leve yiwe rero uko mpaba ndabishikira niho umuntu ashobora kugira icyo bita plan parfait de Dieu dans la vie. Il efface tes rêves, ibyo warose, ibyo wapanze, ibyo wagize gute kabyefasa. Rero icyo gihe meze nk'ubandanya niho rero igihe kimwe nari mwijoro niko ndiga abandi bagiye kuryama ajya saa yindwi y'ijoro nawe ndafata ndagenda ngiye mu cyumba aho narara muri Iskam nshitseho nsanga n'umuhungu twaryamana bamuhaye ikonji yigiriye kugira ngo ibyo bintu bibe twe n'Imana gusa turi babiri. Icyo gituma no kuja mu ijuru nta kivunga mwijuru n'inzamba y'akabangizo kumva k'umuntu kila mtu na Mungu wake. Ico gihe naciye nsanga uwo muhungu yavuye mu cyumba ndahashika ngeze ngaho numva nari naradundumiwe. Kwinjira muri Yesu si ibintu sugufyina, nta muntu yihana ariko aragiba ibazoka. Je mpora mbona abantu baja kwakira Yesu agenda aratwenga njegeze imfunguruzo ile ole hayiko Yesu si Yesu. Umuntu agiye kwakira Yesu bamwakira barira, umuntu yihana ariko ararira. Ntibamwakira nta muvyeyi n'umwe avyara ariko aratwenga muze mubaze. Ndababona je bariko abavyeyi Yesu ashimwe. Abavyeyi bose bavyara bariko barababara bose nta sans exception. Wanze aravuga ati je nzogirisha cesarienne naho bagushiramo anesthesie uzobazwa na anesthesie kuvuyemo utegezwe kubabara nta mwana aza atababara. Iryo joro rero nshitseyo ndaryama mfise umubabaro bien sûr none umuntu yangiye Imana yoreka kugira umubabaro gute nari narangiye Imana mugabo nza numva muri jewe ndabyemeye kubera natinye iki natinya ya famille izo bivuga ko iki be Michel yakwaye sida ko iki yagiye umuntu akijijwe bavuga ati swati n'ubukene swati nukuburanirwa canke yagwaye sida. Ico gihe abantu bari bagwaye sida musanga birakomeye gose. Satani wewe yanyemeza ati bakabona Michel yakijijwe ni sida yamufashe canke agiye kurondera ibintu by'abakobwa n'ibindi. Rero iryo joro nyene sinzi kitari kumenga zari tuweki 16 hari mwaka wa 2002 niho naje numva mvuze ego ndavyemeye gukizwa ndavyemeye naho bazanira inko bakashira imbere yanje jewe ndemera bandasi uwo Yesu ndamwizeye jewe nta muntu yanyakirije Yesu mwe muyere niwe yaje anyemereza aho hantu nyene mvuze ngwegome naciye numva ikintu kimeze nk'ibarafu giciye mu mutwe kiramanuka gica muri jewe hose kiramanuka gushika mu birenge nja numva mahoro ntasubira kumva n'umunsi wari ikibarafu kincamo kiramanuka ndumva une joie le bonheur que j'ai jamais senti nibaza ko mwijuru bizoba bishusha n'ivyo bintu yarambonjeje no ko nahabwa icyubahiro nzanumva ngize umunezero ndanezerwa ahantu Yesu yinjiye mu munezero njo n'amabanga ndanezerwa cyane iryo joro haciye imyaka myinshi mugabo vy'ukuri naragize umunezero. Ico gihe rero ikirazirambwira ngo niwangumako nzogushira hejuru niwangumako irambwira byinshi irambwira protection irambwira provision irambwira kitangura kumbwira no tuzobana irambwira byinshi cyane rwose cyane. Niho namenye yuko Imana ariyo itora umuntu babana no mu nzobivuga ikindi gihe ngirango mugabo ico gihe ikitangura kumpa amasezerano ndayandika ubu ndiko ngendera mu bintu nabwiwe muri 2006 ubu turi muri 2022 kubera yuko Imana n'umwizigirwa nagiye ndandika muri carnet nandika ubu ndashira covid gusa ndashira covid rero Imana ingirira neza nkagira umunezero amajambo Imana yagiye imbwira nza ndayandika. Rero uko niko twahuye n'Imana ambuze mu ncamake kuko Imana iragutse cyane Imana